hama mwasabye umwidondoro wanje mwakoze cane, nitwa Shugweryimana Josiane, naraje no mu gihugu ca Arabiya, hama maze gushika ino n'ukuri nshikira ku kazi kagenda neza, Ramazani imaze guhera ntibasubiriye guteka, ndabasavye indya ntibasubiye kumpa indya, indwi yose irahera ntagaburirwa ng'igipande c'umukate, ng'udupande tubiri tw'umukate n'igikombe c'amazi, hama ngeze ndababwira ati none kubera iki mutangaburira, nakoropa inzu y'ivyumba 20 yari etaje hasi no hejuru, ngeze ndababwire ngo bangaburire, baca mabuja yaciye atora ishakoshi yanje no kuri ofisi, rero iyo ofisi ndiko ntabwo ari iy'abarundi, nukuri ndaharuhiye, ndahamererewe nabi, n'ibihugu 6, ndi umurundi ndi umwe, urumva iyo ofisi ntironka indya zikwiye itugaburira, turashobora kurya icapati kimwe n'igikombe c'amazi uko nyene, sinzi icayi ngo kimeze uko, kuva nshika muri Saudiya sindanywa icayi, sindi ngo icayi kimeze uko, rero nagomba ndababwire ba nyakubahwa n'ukuri muzoba mukoze, nagomba muntakambire mumfashe nshike mu Burundi nje kugwa mu bana banje, no kugwara ndagwaye, murabona iyi foto namwe ku muntu ari hanze ko atari ifoto imeze neza, ndagwaye ntibakuvuza, nta sabune yo kumesa, urumva turi abantu benshi ntiboronka ngira isabune boduha, kuko turaharuhiye, turamerewe nabi, nukuri umenga turi mu gasho ahantu turi, tuguma twugaranwe, nta muntu abona hanze, nta muntu amenya ngo burije, nta muntu amenya ngo burakeye, tubayeho nyene nk'ibitungwa, ego mbayeho nk'igitungwa n'ukuri muzoba mukoze, n'ukuri nagira mumfashe cane gose, ndabe ukuntu noshika mu gihugu c'Uburundi, kuko ndagwaye, ndamerewe nabi, no kunyopera baranyopeye, kubera ntariko ndafungura ndababara no mu nkovu, hariko haramima udushira, hariko harava udushira, narabibabwiye nta n'ikintu na kimwe banyishura, urumva n'ahantu n'ukuri nduhiye, merewe nabi cane, meze nabi cane, murambona namwe ko ntameze neza, ego mwoba mukoze cane hamwe mwomfasha mukantaburiza itike nkataha, hama navuye mu kigo kwa Vianney Recruitment via Company, ego mu Rubirizi niho naje mva mu kigo ciwe, mwoba mukoze cane hamwe mwomfasha mukantabariza nkashika mu gihugu c'Uburundi, kuko ndahamererewe nabi mw'iki gihugu ca Saudiya, aha ntiturya, nyamburiye ico capati kimwe n'igikombe c'amazi uca uryama, nta no kukuvuza, kandi naje na madamu yarampaye ishano, ivyo vyose binkoraniyeko, nukuri ndamerewe nabi cane, mwoba mukoze. Muri iyi minsi nari navuganye n'abo muri iki kigo via Recruitment Agency, hanyuma twumvikana yuko bazoza barafasha abantu babo, ariko hariho ivyo nabahaye inbox vy'abantu bariko baratabaza, n'ubu ngira ntibarabisoma kubera yuko haheze iminsi ngahe, nimba banabisomye naho nta n'inyishu bampaye, niyo mpamvu rero aka n'impamvu yo kwirirwa ndabarungikira ibintu vyabo mu gihe bigenze nk'uku, murumva ko uyu arigwariye kandi yagiriwe operation, kandi ahantu haramerewe nabi, nashaka abantu babishoboye vyibuze mushikire kino kigo mukibwire yuko umuntu wabo hamwe yomererwa nabi birenze uko ameze bikamuviramwo n'urupfu bazobibazwa, kuko ariko aratabaza, kandi nimba batari babibonye inbox nibaza ko ngaha baca babibona ngaha kwa Daniel Mugisha, bagende bamutabare, reka nongere ndabikore nkuko nanje nama ndabikora mu gutabariza abagowe, turabe yuko yoronka ubutabazi.
hama ndabaramukije banyakubahwa, nukuri nagomba kubabwira ikibazo mfise. Je ndafise ikibazo aha hantu, nukuri ndanyaririwe aha hantu, nta telefone ngira, n'abazifise barazibaze. Aha n'ubu iyi telefone mfise ndamuhenze ko ngomba ntore inimero, mu mwanya baca bayinyaka. Nukuri nagomba muntabarize, nukuri munkure aha hantu, ndahamererewe nabi, simfungura, turahasonzeye, abantu bafise agahinda n'amarira. Telefone bazibatse, hari umu Ethiopie nyene aje amerewe nabi, baca baramutabariza. Bari bafise telefone baciye bazibaka, ubu nta telefone bafise nabone. N'ubu nuko ndamubwira ati ngire ntore inimero z'umugabo wanje, aca arayimpiza gatoyi, aca ayimpa gatoyi, hama umwanya agira ayinyake. Je naragiye ngiye ku kazi, indwi ya mbere iheze, Ramazani kirahera, ntibasubire kurondera indya ngo batugaburire, ngo bangaburire, niho nagira ngo nimungaburire, baca baranjana kuri ofisi. Mabuja yaciye afata isakoshi yanje arayitwara kuri ofisi. Dushitse kuri ofisi bambwira ngo bazondonderera akazi. Turi benshi, turi ibihugu bitandatu, nije ndi umurundi ndi umwe. Nukuri ndarushe, ndamerewe nabi, simeze neza. Ndabasavye banyakubahwa mugira ico mumfashije kugira munkure aha hantu, hama ntahe mu gihugu c'Uburundi nje kugwa mu bana banje. Ndagwaye, ndamerewe nabi cane, naje mperuka kopegwa maze amezi 5 nopewe. Inkovu yongeye kuvyuka kubera inzara, kubera umuruho. Turakora, baradukoresha, ntibanaduhemba, bakadutwara gukora nyene ibikorwa. Nukuri nagomba nukuri mumfashe banyakubahwa, nukuri. Kandi iyi telefone ndayitoye ubu nyene, n'ubu ariko arumva ko ariko arambwira ngo karasi, ngo ngire n'ingoga kugira ngo bongere bayibike. Muzoba mukoze cane, nagomba nukuri mumfashe banyakubahwa. Murabona ko merewe nabi cane, muntakambire nukuri munkure aha hantu. Je muzoba mukoze, nisubire mu gihugu c'Uburundi kweri, Imana izobagirira neza. Ego turamerewe nabi, abantu barafise agahinda n'amarira cane, nukuri mwoba mukoze, ndabatakambiye cane, mwoba mukoze cane nukuri, hamwe mwonkura ngaha. Ego nukuri mwoba mukoze kweri, mwoba mukoze cane. Ego nukuri ndonderera ahantu nca, nukuri wowe ukoze, kuko ndagwaye nukuri mba ndaremvye. Ego ndonderera aho nca, nukuri mwoba mukoze. Ego mwoba mukoze n'ibi, nukuri ndagwaye, kuva mu gatondo sindavyuka, ndagwaye ndaremvye. Urumva je umwidondoro wanje Ndishurwe ry'Imana Josiane, navuye mu kigo kwa Vianney Recruitment Company via, hama nshitsino ndaja ku kazi, ndahamara indwi zibiri. Haro abahungu 3 n'umumama. Yamba rero uwo mumama yara abahungu biwe yabonye ko bonyifuza, nagiye mbona anshira kuri ofisi atakintu mvuze canke nkoze, atani kosa na rimwe nkoze, acaranjana kuri ofisi. Anjanye kuri ofisi rero nyamba yirumvira ati abahungu biwe bonkubagura, yatanguye kunyiminga. Indwi yose irahera atangaburira, ngize mvuga ati ngaburire, acaranjana kuri ofisi. Maze gushika kuri ofisi bambwira ngo bazompa akazi, ariko ko kazi ntako mbona. Bamaze kumpakanira ngo nta kazi kahari kuko turi abantu benshi. Hari umupapa akora ku kigo yambwiye ati nukuri nta kazi kahari, ndiko ndaraba mfume ndagutaburiza itike wisubirire mu Burundi. Ariko amaze hafi nk'indwi 3 abimbwiye, nta kintu na kimwe arabimpaka inyishu. Rero jewe nifuza gutaha, nukuri hamwe mwobimfashamwe mwoba mukoze nkataha. Uwo niwo mwidondoro wanje, nifuza ko notaha, nta kindi kintu, kuko nagwaye, nahamererewe nabi, nta n'indya zihari. Turya icapati n'icayi tugaca tugumuka, kuko turi abantu benshi n'ibihugu bitandatu. Nije ndi umurundi ndi umwe, nije ndahari ndi umurundi ndi umwe. Nukuri mwoba mukoze hamwe notaha kabisa. Mu kurangiza, iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye
abubatsi, abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishirahamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200, abafundi bagahembwa 1300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires, hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo umenye vyinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline +257 61 99 79 49, guteranya 257 61 99 79 je inimero zanje z'umurazizi ni Daniel Mugisha 358 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026.